turi ku munsi wa kane igenekerezo ya 30 ndamukiza umwaka wa 2020 nshuti namwe bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe n'izi nkuru zikurikira kuwa 30 ndamukiza umwaka wa 1997 niho abagwanyi ba FDD yahavuye basende DFDD bahekura abavyeyi bari barereye mu seminari ntoya yibuta umwe mu bacitse ku icumu muri ano makuru aributsa uko iryo barajyaguye uwundi kandi yari mu barezi bakora mu seminari ntoya yibuta ico gihe nawe ati ivyo bibondo byarabaye incungu abamaratiri b'umuvukano Imana isabwa kugumiza abansi b'umugambwe CNDD-FDD aho bugaraniye mu mazu kuberekiza ca coronavirus gushika amatora here muri uwo mugambwe babisavye mu masengesho bashikirije Imana ku munsi wa mbere bariko batanguza imyiyamamazo Agatogwasa asaba abanywanyi biwe kutazohirahira ngo bihore niyo umugambwe CNL waramuka utsinze aya matora uwo azoserukira umugambwe CNL mu matora y'umukuru w'igihugu akagabisha uzohirahira akabikora ko umugambwe CNL utazomwihanganira mukanya nido ryano makuru Subire ndabaha ikaze muri ano makuru mu mugambwe CNDD-FDD barashimira Imana ko yoba yarazanye ikiza ca coronavirus kugira baje mu matora abansi babo bose bugaraniye mu mazu ivyo vyavugiwe mu gisabisho igihe uwo mugambwe watanguza imyiyamamazo ibugendana mu ntara ya Gitega barasavye kandi Imana ko yobafasha inama zose ishira hamwe ry'ibihugu vya Buraya rizotunganya ku Burundi zizohere atamwumvikano wigeze ubamwo Erega mwami wasezeranye kuzobana na Mose kurya wabanye na Mose wabanye na nkuru nziza urabana na Evariste uramuyobora gitandara urabana nawe uramugirira neza uramwicarika mu ngoro kwa ntare erega mwami Imana warabonye ko bibereye abari baduhanze n'abashaka kuduhangara ubugaranira muri yamazu uhoraho natwe duhindira kwitegurira amatora none mwami Imana yako dukotegura amatora meza insinzi mwami waramaze kuyitwemerera uhoraho urabana nacu bagumya banga uratuzitirira mwama bakenyera rugamba ibiswi by'inkona abahumure nyaguhora ku ngoma n'imbonera kure uratwiyereka nk'Imana mwami Imana uraduhangaza uratwandeka ko kirazira nyaguhora ku ngoma urandeka kirazira ku Barundi urandeka kirazira ku bagumya banga ntihagiye n'umwe azoduhangara bazogume mu mazu biyugaranye gitandara kibaze kwikangura twahejeje amatora uhoraho utwandeke ko kirazira Kagame azoturabe atubure uhoraho Amerika izoturabe na bya bigwanisho byabo batubure uhoraho Union Européenne inama zose bazokoranya ku Burundi turabasabiye kutumvikana inama zose bazokoranya ku Burundi turabasabiye kutumvikana nyaguhora ku ngoma Ana makuru tuyabandaniriza mu yavugwa mu myiyamamazo irikira mu Burundi. Mu myiyamamazo yo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu ntara ya Muyinga uzoserukira umugambwe CNL Agatogwasa yatanze impanuro ku banywanyi biwe ko hamwe yotsinda amatora batokubahuka ngo bashire imbere kwihora ababagiriye nabi kuko ngo no mu mugambwe batazokwihanganira uwo wese yoramuka agize iyo nyifato kurikira Agatogwasa. Nitwatsinda mumenye ko tuzadutsindiye abarundi n'abarundikazi bose iyo utowe utwara abagutoye n'abatagutoye iterambere ubwirizwa kurishikana ko bose nta gucagura rero ndazi ko arabagira n'amashavu nakayarangiriye nabi nanje shanje twotsinda nomwereka hindura ihori yageze gute yamaze umuryango kandi nibi bigukoresha igihagararo kugira ngo ugire nabi kuko Imana iba yaguteye iteka ngo uje muri icyo kibanza kugira ngo utunganirize abantu ubagirire neza muhora mwumva baririmba ngo ubutegetsi buva ku Mana kandi nivyo none nimba ubutegetsi buva ku Mana byogenda gute ngo ubutegetsi bukore nabi Imana ishaka urukundo Imana ishaka amahoro Imana ishaka abumvikana nitwatsinda ukibesha ngo ugire urye n'urwara umuntu ntituzokwihanganira nitwatsinda ukarya rushwa
icyo tuzokora tuzogukura muri ako kazi, kandi ibyo wivye ibyo wanyuruje bije mu kigega ca leta, hanyuma nawe uje mwibarabara wumve yuko hoba hasoza canke harura. Niwagira amahirwe ukaronka ku kazi, ntuze uvuge ngo wakarose kubera uri umusemere canke uruyu canke uriya. Gakore nk'umurundi, shira neza y'Uburundi imbere, ibisigaye bizokurikira. Uno musi agatogwasa akababandanije imyiyamamazo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, aho yakiranywe akanyamuneza n'isinzi ry'abanywanyi b'umugambwe SNL, aho kandi yanakiriye mu mugambwe wiwe abanywanyi barenga igihumbi bavuye mu yindi migambwe, harimo mbere n'abahora mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Mu ntango y'imyamamazo yiwe ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura, Francis Rohero umukandida yigenga ariko ahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko hamwe atowe azokwitaho cyane igisata c'ubutunzi bw'igihugu kugira n'abatagira akazi cyane ugwaruka bakaronswe. Kurikira Francis Rohero. Igihe twebwe dushobora gukoresha amahera menshi y'ayo mahera y'igihugu yanyu mu kugwiza umwimbu, bizotuma ivyimburwa byiyongera mu gihugu hagati. Iki gisagara turiko turagenyera kuba umugwa mukuru w'ivy'ubutunzi neza, ivyo vyimburwa byose bizoza ngaha mu gisagara. Ni bande bazobikoresha? Ni bande bazobidandaza? Ni benshi muri mwebwe usanga kenshi mutagira umutahe, bababwira ngo ntushaka kudandaza mutagira umutahe. Abazovyikorera ni bande? Ni muri mwebwe benshi muzobitwara mu miduga kugira ngo mubishikane aho bitegerezwa kuja. Abenshi mu gisagara uzi neza twama tubona ngo nabakokayi ku miduga batagira nabo batwara, bakaja gusakuranwa ingenzi, bamwe banabiba amasakoshi. Abamakinga barikorera bagwa hasi ku mamoto bababuza kuja iyo baje. Ejo none umwimbu ni wiyongera, abo bantu bose bazaba bariko bakora iki? Iki gisagara giteza gutunganya ku buryo abakibamwe bose baronka akazi kubera ivyo. Ntimushobora kuronka akazi ata mwimbu uriho mu gihugu. Umwimbu ni utuma ibisagara bijejwe ubutunzi bwiyongera, abantu bari bamwe bakaronka ico bakora, mbere bagakora ijoro n'umutaga. Ntituba ahantu tubona bugara amasoko ngugara ngo harageze kugara, ukabona abantu amaduka yabo bayugara saa sita, mukagwana umubwira utugurura we akakubwira ko yugaye. Igisagara gitegerezwa kubamwe abantu bariko barakora. Iyo abantu rero bariko barakora mu gisagara, bituma abo bantu baronka umushahara, bakaronka revenu. Mumbabari kubivuga uko kuko revenu yose si umushahara, n'amahera umuntu ashobora kubaronka kuko yayakoreye uko yaronse kose. Igihe ushobora kuronka mwene ubwo buryo, bigutuma uronka wenyene ivyo ushobora kwirihira, ico wita ivyo ukeneye kurya canke gukoresha consommation. Felix Bigirimana nta n'imyaka 3 yari afise igihe baje gutora se wiwe mu nzu baje kumwica. Hari muri Ndamukiza mu mwaka 1972. Felix Bigirimana arahwihwisha ku vyabaye ico gihe kuko yari muto cyane. Bikazi kuri se nivyo yabwiwe na bamwe mu bari bamuzi. Ikintu gikuru yafashe nuko se wiwe yari umuntu afise ubuntu. Kurikira Felix Bigirimana. Ico gihe yapfana n'imfise nariko ndegereza imyaka 3. Urumva yuko atana kimwe nibuka, ariko rero tugendiye turakura, hari abantu twagiye turahura bamwe batubwira yuko igihe baza kumutora je nari hajya bamutoye, bamusanze muri sano yicaranye na mama yarakuriwe hamwe haza bafise abagenzi bamwami iruhande, mama yari umuganga, bikavugwa yuko papa yaramufasha cyane igihe kubera muri ico gihe harabaye kubera ibintu by'ugwimo, haraza abantu benshi bakomeretse kwa muganga, na papa yari kubera yarafise umvure ubumenyi buke ko muri mu bijanye no kuvura, yaranamufasha cyane. Ico gihe rero bari kumwe baza kumutora, biravugwa yuko ngo je naciye mfata ngo abasoda bari baje kumutora kumufanta bamutwaye, kumva vyaravugwa ibiriko biraba, naho umuntu aba ari umwana ababona kumbure ikigiye kuba. Je ngo no naramufashe no basoda gutya ndamubwira mu mutwaye he ngo baranjugunya, hari abandi mama cara abandi bagore bagenzi ba mama baraza baramfata baca baranyicarika ngo hama ngo cyaba biza cyane ngo baje mu kiriyo nticyari kiriyo komtere kuko ntibashobora baje nyene kuraba kubaza amakuru vyagenze gutuko biravugwa ko ari abo batwara bagira Imana bakagaruka.
nawe baje kubaza yuko toba yagarutse ngo je ngo aca mvuga yo ngo papa ngo basoda kerera umva sinabwa kumenye no kuvuga neza ngo bagaca baduka bose bakarira ivyo nabibwiye no mu faso numwe twahuye aba mu Ngagara nuko ntazi neza nambwiye ko mu Ngagara quartier ya gatatu ivyo nivyo yambwiye ukuntu tuzi papa nawe ingene twabibwiwe ngene nabibwiwe na cane na tanu mupatiri umwe yitwa Felicien kuri Monsiyo niwe yakambwiye ako kantu yuko papa ubwa mbere ari umuntu yashaka kwigira ibintu vy'igipatiri yashatse kwigira ibintu vy'igipatiri hama sinzi ingene yoba yarabivuyemwo hamwe Felicien avuga ngo bakimubwira se wa Felicien kigira Felicien ivyo ngene vyagenze koko n'umuntu menga yarasize ikibanza vide muri mu muryango nico ngo catumye Felicien avuga ngo yavuka se kuvuga yigira igipatiri kubera mukuru mu mutoyi wa papa nise wa Felicien yarabimubwira ingene vyagenze nuko sinavuga ko nibuka vyinshi cyane kuri we. Abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu barase kwivangura na bagenzi babo mu bwoko bw'abatutsi ngo bicwe bonyene. Jeanne Paul Bironkwa arongoye ishirahamwe ry'abacitse ku icumu mu seminari ntoya y'Ibuta. Inyuma y'imyaka 23 ubwo bwicanyi butwaye bagenzi biwe 40 itariki 30 ndamukiza umwaka w'1997 Jeanne Paul avuga ko hari hasanzwe hari ubumwe n'umuvukano hagati y'abanyeshuri bo mu seminari ntoya y'Ibuta. Uwo yarusimbye uwo munsi aracibuka ingene ibintu byose byagenze kuvaho abicanyi babasangiye mu buraro. Barinjira barabona barashika aho turi baratubona nibatanga kuvuga rero ati bari nga ati vuka abahutu nimuze muje ruhande abatutsi muje ruhande bati abahutu nimuze bahamagara abahutu bumva bari bafise umugambi wo gutandukanya abahutu n'abatutsi mu nyuma rero twegeranye neza badutwara ahantu cinye muri dortoir nta bitanda biba bihari badutwaye kuri espace baratuzungurutsa rero bose bafise inkoho natanga kuvuga ati rero basha tubabwira ukuri abahutu muje ngaho abatutsi muje ngaho hanyuma kubera ko kumese nasubiye inyuma gatonya novuga ko mu seminari buta umubano w'abahutu n'abatutsi bari umeze neza cyane ari naco gituma n'abahutu bavuze ati nituvana turi bamwe bati aca agira ati ko banse rero kuvana barasira hamwe bose ubwo nyene baciye bava bagira demi cercle kubwa badukikuje baca barava hirya basigara ahatumbeye mire uruhome baca rero baja nka demi cercle baturasa bari batumbiza kuri urwo ruhome bararasa donc barasa nyene turi ku ruhome bavuga ico gihe nta show ntiwagira uhungira kuko uhunze wahungira ku ruhome bararasa bamwe bagatemba bamwe bagapfa abandi mukagwana ko biramara nk'aminota 30 bariko barasa n'abandi baguma binjiramo nyine bashika barasa turatemba turaryama hasi mu nyuma harajamo aramuteramo grenade bashasura baraza baraja baratumbiriza ko barasa kandi baraturasa cugero niyo bandashe amasasu nkangahe ku kuguru no gaha mu rubavu barasa gasohoka mu nyuma araza rero uwundi aravuga ati shati ari abatapfuye cyo tumenyereza ko bose bapfuye dufate turase ku mutwe umwe ararasa agize nko kuri batandatu agira shikire umwe mbere atari yapfuye yarakikomeye ubundi acaza ngo ashaka kweregurona n'amasasu yango bose bapfuye aca arabireka. Tukivuga ivy'ubwo bwicanyi bwo mu seminari ntoya y'Ibuta ico gihe iryo barajyagwa Patiri Leopold Mvukiye yari umurezi mu seminari ntoya y'Ibuta. Abo bagandaguwe nka bose bari abanyeshuri biwe aremeza ko ivyo bibondo vyabaye by'ukuri abamaratiri bumuvukano. Moi j'étais professeur ici depuis 1990. Jewe nari umwigisha ngaha kuva mu mwaka w'1990. Benshi muri aba bari ngaha barabaye abanyeshuri banje. Noshobora kuvyemeza. Nukuri aba n'incungu
baratanze ubuzima bwabo kugira badukize bagerageje kugaragaza ubumwe bw'abaseminari barerekanye by'ukuri umuvukano vraiment étaient des témoins de la fraternité. Ana makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gateka kazi na muntu abakorewe amabi yo gufatwa ku nguvu ntaco bo kwizera ku butungane bw'u Burundi kuko biriko bikogwa na bamwe mu bategetsi mu nzego zitandukanye za leta. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bararwa ishinga n'ico kibazo. Nadine Niyongabo asaba abagira neza kubafasha kugira abo bahura n'ivyo bibazo baroswe inyigisho zibafasha gukira ibiguma na cane ibiguma byo ku mutima. Mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano nta cyizere twogira ku butungane bw'u Burundi twisunze amabi yamakogwa yo gufata ku nguvu abakenyezi ku munsi abakora ayo mabi kenshi ntibakogwako ntibitwarirwa n'ubutungane kubera abakorewe ayo mabi batitwara kubera ubwoba nabo bakoze ayo mabi baratanga ibituriro mu butungane canke mu nyamiramabi hama abahohotewe bakorewe ayo mabi kenshi nta buryo bwo kuriha abashingwamanza baronka mu bakora ayo mabi usanga ari abapolisi b'inyamiramabi imbonerakure abajejwe intwaro abandi bategetsi bivuze ko bigoye kubashira imbere y'intahe aba bagore n'abakobwa bakorewe ayo mabi usanga barahahamutse bakanabaca no mu muryango mu kibanyi eka no mu kazi bari bakwiye gukurikiranwa ico bita mu rurimi rw'igifaransa suivi psychothérapeutique bagahumurizwa muri mouvement des femmes et filles pour la sécurité turakeneye abagira neza bodufasha mu kuronsa igisata kibijejwe mu kuvura abahohotewe bakagira ituze mu buzima bwabo hagakenerwa kandi n'uburyo bwo kuronswa abashingwamanza baserukira abo bakenyezi canke abakobwa bahohotewe bakuzurizwa. Ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu butungane bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uno munsi wa kane iminsi 192 bafunzwe bakaba bacira umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umuntu umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza tubibutse ko abamenyesha makuru bahagaritswe kugenekezo ya 22 gitugutu umwaka uheze Ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati ahari ko habera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mponzenzi na Egide Harerimana bakaba bagizwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha akaba ari naho duciye dusozerera amakuru twabateguriye. Shimire bagenzi bacu bafashije mu kuyatunganya. Eka shimire namwe mwese mwafashe umwanya mu kuyakurikira nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.